Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusange rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Turacyabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri mu gitabo riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku gigabane cya 26 kuva kuri 12 kugeza kuri 23. Jambo ry'umutwe tubandanya kwisunga rivuga ngo Paulo yiburanira imbere ya Agripa. Umunsi umwe rero naringiye i Damasi ifise ububasha bwose kandi ndungitswe n'abahereza mwuka bakuru. Ngeze mu nzira ga mwami, nko ku isaha ya 6 niho nabona umuco uva mu ijuru, nawo waca ibibatsi kurusha izuba rigamburuye, uramwikira twe nabo twari kumwe bose. Aho rero twese twari twagwiriye hasi icarimwe, ndaheza numva ijwi rimbwira mu gihebereye riti, Sawuli, Sawuli, uriko urampamira iki? Erega biragoye gutera imigere kw'icumu. Nanje nti, urinde ga muhanyi? Naryo riti, jewe ndi Yezu uriko urahama. Ariko va hasi uhagarare, mu kukubonekera nashatse kukugira umusuku n'icabona c'ibyo uhejeje kubona, nibyo nzokwereka hanyuma. Nzogukiza abo muri iki gihugu n'abo mu mahanga nkurungitsemo, kugira uze ubahumura amaso, ubakure mu mwijima, ubereke umuco, bave mu ngoyi z'ishetani, bahurumbire Imana, banyemere, niho bazorekurirwa ibicumuro byabo, babone kuba mu mugwi w'aberanda. Kuva ubwo ga mwami Agiripa, sinashoboye kugambararira umukama yambonekeye, ariko nabanje kwigisha ab'i Damasi, hanyuma ab'i Yeruzalemu, hanyuma abo mu ntara yose y'Ubuyuda, hanyuma abanyamahanga, ndabigisha ko bohinduka bakemera Imana mu gukora ibikorwa bijanye no guhinduka. Aho abayuda bamfatira mu ngoro y'Imana bagahakwa no kunyica, ico nico bampora, nta kindi. Kubera ko Imana ariyo inkingira gushika n'ubu, ndabandanya gushingira intahe imbere y'abantu n'abakuzi, imbere ndabandanya gushingira intahe imbere y'abato n'abakuze ibyo abahanuzi na Musa nyene bari baravuze ko byari gushika, ataco ndengejeko. Ko Kristu amaze kubabara akaba uwa mbere mu kuzuka ava mu bapfuye, yari kubera umuco igihugu n'amakungu. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Haleluya, amen, haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, turacyari kuri iki kigabane cya 26. Ijambo ry'umutwe, Paulo yiburanira imbere ya Agripa. Paulo rero arakiburanira imbere ya Agripa. Ndumva aya majambo harimo amwe tudatebako cyane. 12 havuga ngo umunsi umwe rero
naringiye i Damasi ifise ububasha bwose kandi ndungitswe n'abahereza nk'uko abakuru. Pawulo ariko arasigurira Agiripa ibyo yaragiyemo gutoteza b'abakristu. Yaragiye i Damasi ngo arungitswe n'abahereza nk'uko abakuru. Ngeze mu nzira ga mwami nko ku isaha ya 6 niho nabona umuco uva mu ijuru nawo waca ibibatsi kurusha izuba rigamburuye uramwikira twe nabo twari kumwe bose. Aramusigurira ingene mu nzira byamugendeye, ingene yatwikiriwe n'umuco uvuye mu ijuru. Aramusigurira ingene uwo muco wari umeze. N'isaha 14 haravuga ngo aho rero twese twari twagwiriye hasi icyarimwe, ndaheza numva ijwi rimbwira mu Giheburayi riti. Ubwo Pawulo arabandanya kumubwira ingene bose bagwiriye hasi rimwe bakabugihumura. Mugabo wewe bakumva ijwi rimubwira, reka twumve ngo mu Giheburayi. Sawuli, Sawuli, uriko urampamira iki? Ubwo uko iryo jwi ryamubwiye, Yesu Kristo aramuhamagara aramubwira, Sawuli, Sawuli, uriko urampamira iki? Bana b'Imana, iyo turiko turahama abana b'Imana, iyo turiko turahama abantu basenga, iyo turiko turatoteza abandi, tuba turiko turatoteza Yesu. Murumva ko Yesu arabwiye Sawuli, uriko urampamira iki? Urumva ntabwo yabona Yesu ngo ni wahagaze ngo ni wari arakubita canke arica nabi canke mugabo bajya abakristu bari bemeye Yesu Kristo. Yesu aracokora kubita asubira, Yesu aramubwira uriko urampamira iki? Yari karahama Yesu. Nukuvuga rero kirazira kubabaza mugenzi wawe ubu uriko urahama Yesu, ubu uriko urahohotera Yesu. 15 aravuga ngo nanje nti urinde gamuhanyi naryo riti jewe ndi Yesu uriko urahama. Sawuli iti yumvise ati Sawuli, Sawuli, uriko urampamira iki? Nawe ati urinde gamuhanyi. Ubwo nyene wa muco mwiza yabonye ariyumvira ati ibi bintu bimbaye ko oya, ibi bintu ntibyoroshe, urinde gamuhanyi. Iyo Yesu Kristo akujeko Yesu niwe avuga ati intama zanje ziranzi nanje ndazizi. Sawuli aramenya ati uyu muntu ntasanzwe, urinde gamuhanyi. Haleluya, amen. Nawe aramubwira ngo ndi Yesu uri kurahama, jewe ndi Yesu uri kurahama. 16 ariko va hasi uhagarare mukukubonekera nashatse kukugira umusuku n'icabona c'ibyo uhejeje kubona, nibyo nzokwereka hanyuma. Yesu aramubwira ati va hasi, igitumye ndakubonekeye nshaka kukugira umusuku wanje, nshaka kukugira umuntu igikoresho cyanje k'ibyo ubonye nibyo nzokomeza kukwereka. Urumva Yesu yamubwiye ati ibi nyene ubonye ubibone uzogenda umbere icyabona kwibi byose ubonye, kandi nibyo nzobandanya kukugirira, kukubonekera, kukwereka, uzobikwize hose uzogenda urabishingira intahe. Haleluya, amen. Iyo mpamvu rero iyo Yesu atweretse ibintu tutabyigumizamo, iyo mu by'ukuri ari Yesu yabikweretse, sibye ko hariho abamuvangira, ariko iyo uzi koko Yesu yakwiyeretse akaguha message yitange nkuko yayiguhaye, abashaka bayumve, abashaka barorere. Icyatumye afata Pawulo kwari kugira n'abayuda bamwemere, babone ko ibyo bakoze ari amakosa, n'abatari abayuda bamwemere, babimenye ko Yesu ari muzima. Niyo mpamvu n'uyu munsi
Yezu Kristo abandanya gutora. Ese Yezu Kristo ntaba yaratoye muri abo bahereza nk'uka, ariko sibo yatoyemo. Yatoye umuntu ahita w'umunyabyaha aba ari wagira igikoresho kiwe. N'uyu munsi Yezu ntaza kubonekera abapatiri canke ababikira canke abapasteri canke se ababashehe. Oya, Yezu nabo muri bo harimo abo yiyereka n'abaha message, ariko no muri babandi bahamagara make b'intege nke nka Zipora hano aratwiyereka, aratuganiriza, aratubwira ko ribi. Bamwe bakatwita abasazi, ibyo sinzoreka kuzanda bivuga kuko Yezu anyeretse adutwaye mu ijuru. Niho navuze ati nimurabe mu isayo basigayemo ayo babonye. Twara tubabwira ko Yezu azoza gutwara ishengero nk'igisuma bakatwita abasazi. Tera abayo mubonye. N'uyu munsi ndazi nkibi hari abazobyumva bakantera amabuye, ntibabyumve neza, ariko nuko Yezu ashaka ko bijyanyeretse atwaye ishengero. Ngomba kuzanda bivuga kugira uwo ari we wese yumve ko Yezu azoza akatujana. Kandi babandi baza baratwita abasazi, nyimba uri murabo uveyo wumve ibyo Zipora ndiko ndakubwira, wumve ibyo padiri canke pasteri canke shehe akubwira, witunganye uje ku murongo mwiza, umenye uti nyamara aba bantu birirwa barasemerera batubwira ati nituve mu byaha, nitugendere ku murongo mwiza, nitureka guhama abantu b'Imana, nitureka kwicana, nitureka kuja mu butinganyi, nitureka ubumaraya, nitureka ubwibone bwo guhindura imishatsi n'ingohe twishira ku iby'Imana itatugiriye. Tubivemo, twumvirize abahanuzi, twumvirize kuko abahanuzi bukuri cyangwa bavuga abakora Imana by'ukuri uzobamenya uravye ingene babayeho. Na Yezu yaratubwiye ati muzobamenyera ku vyama bama. Ariko uraraba ugasanga umuntu w'umumama ni pasiteri kazi. Ariko Imana imbabarire, sinabo niko ndacira urubanza, mugabo mu by'ukuri ntabwo wowe uri umukozi w'Imana, uri pasiteri kazi cyangwa uri reka tuvuge ku bakenyezi, kubera nama ndabibona ugaca usanga kweri wishize kw'ingohe, iminwa watukuje, imishatsi wateye irangi. Harabona abonye bimwuku, uwundi mushatsi bakawugira uku kandi bawukubise mu irangi ritukura. Mana yo mu ijuru, nukuri uwo oni sinibaza ko ari umupasiteri mu by'ukuri, umupasiteri kazi. Bireze cyane cyane muri Afrika, ego no ngaha birimo, mugabo ngaha hoho babigira bayeruye kubera ngaha ari amadini ya gishitani ku mugaragaro. Ariko no muri Afrika vrema abantu bagakurikira ngo rije dini ngo niryo sawa, ngo baratwemera kwimakiya, ngo tugahindura. Mu by'ukuri nta bantu bishira ko kwingohe, nta bantu bashira ko nyimbara amaripustika n'ibindi, nta bantu bahindagura ibintu by'imishatsi ngo bakubite kw'inzara nk'iza shitani, bovuga ngo bariko baraja mu ijuru mu gihe bobipfiramo. Oya vrema, jewe Imana yarantoye kuyikorera, mugabo uko biri kose Imana iravye ubwibone nari ifise, yarabanzira bucubya. Kuko n'uyu munsi ku matwi yanje hari kw'inteboro z'amahereni, narambara amahereni, nataye ibogisi yuzuye amahereni kandi meza. Nari ifise ibintu by'ibiperike nahora nshira ku mutwe, ibyo byose sinzi nabambwiye ngo nabitaye muri poberi canke muri bini canke mu mwavu, narabitaye. Imana yarabanje rankura mu bwibone. N'uyu narinzi gusokoza, burya harabombona nimfa gusokoza umusatsi wanje nkuko bakibaza ngo sinzi narinzi gusokoza umwe nkawujana uko shatse nkawuzana mu zishuku. Ariko
ibintu numva byotuma ninjira mu isengero abantu bakandaba aho kugira barabe kuri ya bitari canke barangamize Yezu bakaza kuraba inyambaro nambaye canke se iyo mishatsi n'ibindi n'ingohe nashizeko. Oya vraiment narakunda inzoga ibyo byose Imana yarabanjira binkuramwo. Ntabwo wowe uri umukozi w'Imana by'ukuri ngo nze ngahicare namaze kwikubitamwo n'ibiyeri bibiri bitatu usange niko ndavuga nyene Yesu we. Hanyuma Imana yo mwijuru dutabare cyane. Mu by'ukuri Imana ntiyanka ko dusa neza, Imana irashaka ko twambara neza, twigira neza, tukayija imbere twisize amavuta. Mugabo nishaka ko wihindura ngo wisuka ko byabifu ucurenza ko nibivuta umwenge sinzi ngene wabaye ngugiye imbere y'Imana ngo uri kurangura avuga ijambo ry'Imana. Oya vraiment nukuza turaraba neza rero n'amadini twinjiramo kuko hari ahantu nabonye umupasiteri kazi audio irikiraba ndende ariko twisuzume turabe nyimba koko turi mu rugendo ruriko ruraja mu ijuru, nyimba koko turi kuko ibyo byose uri kurigira nibibabaza Yesu Kristo. Duhindura ingendo twifate nk'abana b'Imana bariko baraja mu ijuru. Reka tuje kuri 17 nariko ndavuga ngo nzogukiza abo muri iki gihugu n'abo mu mahanga nkurungitse. Imana Yesu aramubwira ati Paulo we nzogukiza abo muri iki gihugu ndiko ndakurungikamwo mbega muri Damasi, nzogukiza no mu bindi bihugu byose nzokurungikamo, nzokomeza kukurinda ariko ugende unkorere. Ngo rero Imana nyimba yarazanye Zipora muri Australia mu Burundi ntabwo ntabwo bemera ko imbwa iba umugore w'umuntu cyangwa iba umugabo w'umuntu. Ubwo Imana yarahanzanye kugira ninabibona ndabigutangarize ubice kure, kubera ko aba bazungu barabizana muri Afrika bakaza gutesha imitwe abantu. Uyu munsi iby'ubutinganyi twatubizi muri ibi bihugu, mugabo mu Rwanda n'ibendera ryabo ryaramanitswe. Tugira Imana ko mu Burundi bita leta ntibyemera, kandi Imana ikomeze turinde mu Burundi ibyo bintu, iryo bara ntibikahari. Abalesbienne ku mugaragaro, ibyo byose rero n'umwaka n'umukoshi. Imana idutabare cyane. Ntabwo rero umwana w'Imana yoshigikira ibyo bintu ngo nibindi bintu ariko arashigikira. Oya rero nyimba jewe ndiko ndakubwira ati burya mu bihugu biteye imbere ndi kuhabona ibintu n'umwaka n'umukoshi, nukugira ngo umenye ko udakwiye kwivanga n'abandi n'abakavantara cyane se nabo mu bindi bihugu twageye turahungiramo. Byagiye bikora ko abantu benshi muri Bibiliya harimo na Salomo yagiye mu banyamahanga agaca atangura guta ukwemera kwiwe. Aha 18 havuga ngo kugira uze ubahumure amaso, ubakure mu mwijima, ubereke umuco, bave mu ngoyi za shitani, bahurumbire Imana, banyemere niho bazorekurirwa ibicumuro byabo, babone kuba mu mugwi w'aberanda. Yesu aramusigurira igituma ashaka ko Paulo amuvugira, akabera akarorero keza abanyamahanga, akababwira kandi ko ari kugira bubaha Imana, yongera avugire Yesu Kristo, yongere kugira abo bantu baze babe mu beranda. Ubwo rero niyo mpamvu tugomba kuvugira ukuri Yesu kugira abo bantu bazokumva ibyiza bivuye kuri twebwe. Yesu yagira arahubwo ubwo bubasha bwo kuvuga inkuru nziza no kuduha ayo majambo tukubwira canke tubwira abandi, abo bazobikurikiza baze babe mu beranda. Haleluya, amen. 19 kuva ubwo ga mwami Agiripa sinashoboye kugambararira umukama
yambonekeye. Ubwo Pawulo ariko araganirira Agiripa ibyamushikiye ngo ko kuvugwa ngo atongeye kugambararira umukama yari karamubonekera 20. Ariko nabanje kwigisha abidamasi hanyuma bi Yerusalemu ko bohinduka bakemera Imana mu gukora ibikorwa bijanye no guhinduka. Ubwo arabandanya kuvuga 21 aho abayuda bamfatira mu ngoro y'Imana bagahakwa no kunyica. Ico nico bampora nta kindi. Karamubwira ati ibyo rero Yezu yambonekeye nibyo yantumye nibyo nagenda navuga nibyo byatumye abayuda bamfatira mu ngoro y'Imana niko ndabishingira intahe bahakwa no kunyica. 2 kubera ko Imana ariyo inkingira gushika n'ubu ndabandanya gushingira intahe imbere y'abato n'abakuze ibyo abahanuzi na Musa nyene bari baravuze ko byari gushika ataco ndengejeko. Pawulo aravuga ati ibyo rero byarabuwe n'abahanuzi byavuzwe na Musa nibyo mbandanya gushingira intahe na kimwe ndengejeko. Ubwo Musa yari yarabivuze abahanuzi bari baravuze aho rero bavuga uko Yezu azovuka n'ingene azobaho mw'isi. Ibyo Pawulo rero ariko arabibwira Agiripa nkuko ko we wabyemera kandi agomba kubibwira abandi nabo bakavyemera ko umuhango bari baraganiwe ari Yezu Kristo yaje mw'isi. Abayuda bakamubamba aribo bana ba Isirayeli aribo n'ubu bariko baragwana. Kandi noneho si by'ubu gusa kuva Yezu bakimubamba canka kiva mw'isi Isirayeli yamri mu ngorane yamwe iri mu ntambara. Kandi nibo bivuge ngo amaraso yabo ngo amaraso ya Yezu ngo arakabahama n'abana babo. Ubwo nyene intambara izo ntambara zizohoshwa na Yezu mugabo tubasengere dusengera nabo muri Palestina bose. Twese twisengera kuko ibyo byose burya birandira isi yose. 2 ko Kristo amaze kubabara akaba uwa mbere mu kuzuka ava mu bapfuye yari kubera umuco igihugu n'amakungu. Aremeza ati uwo yahanuwe n'abamusa uwo yahanuwe n'abahanuzi ko Kristo yagomba gupfa akava mu bapfuye akabera umuco amakungu yose abantu bose. Ibyo rero Pawulo arabandanya kubibwira Agiripa ati uwo Yezu Kristo nyene yarapfuye yarazutse. Rero abantu nibanyumve ko abamwanse ariyo mpamvu nanje namwanka Yezu akambonekera akambwira ati rero ngiye kukurindira iyo ngiye kuzana gutuma hose ugenda umbera umuco ugenda uzuravuga ibyo ndagutumye byose nibyo nzokwereka nibyo nzozana gutuma. Haleluya, amen. Dushimiye Imana rero ko Imana yatumye Pawulo akadushikako natwe kugira dukunde Yezu tumenye neza Yezu rukunda dufitiye maze gutyo Yezu niyaza kujana ishengero twese abamwizeye azotujane. Umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana. Kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu turakumina.